Ndabaramukije bene data, amahoro ya Kristo Yesu nabane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo, mpaye icubahiro Imana Data kuko yemeye ko nongera kugaruka kugira ngo tuganire namwe ku majambo Imana yashize ku mutima. Reka dusenga Imana. Bwirukiro Mana, ndagushimiye, ndagukengurukiye kubw'uyu mwanya. Mu izina rya Yesu ndasabye ngo umfashe, ngomba kuganira n'ubwoko bwawe, ngomba kubabwira kimwe washira ku mutima wanje. Nsabye mpwemu wawe yera ngo anshoboze, kandi Yesu abo ugomba kurokora wugurura imitima yabo. Mana, ico washatse kuvuga bacumve, kandi bonankiye ni Satani mu izina rya Yesu ntihagire ikintu na kimwe aza konona muri ubu butumwa bwawe. Ndabigushimiye ko unkorera gutyo mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Imana ishimwe, nizere ko mukomeye. Nanje ndashima Imana, iracatuzigamye no gushika uyu munsi, iragahora ku ngoma. Uyu munsi rero ushaka kwiyumvira ngo uyu munsi nzanye iki? Hari amayerekwa abiri umwami Imana yanyeretse muri iyi minsi, mbona yuko ari ngombwa kugira ngo tuganire ko umuntu wese akomeze kwiraba. Imana ishimwe. Ica mbere, imbere yuko nobabwira iryo yerekwa, namye niyumvira ku majambo yitwa gukorera Imana, kuba umukozi w'Imana. Ninde mukozi w'Imana? Mbega umukozi w'Imana atandukaniye he n'umwana w'Imana? Mbega umwana w'Imana niwe mukozi w'Imana? Canke naho umukozi w'Imana niwe mwana w'Imana? Reka turabirabira hamwe muri ayo majambo yose umwami Imana yambwiye. Reka dutangure n'iyerekwa rimwe nagize itariki 9 z'ukwezi kwa11 muri uyu mwaka wa 2025. Murabizi ko turacari mu kwezi kwa11, ariko iryo yerekwa naribonye mu ntango z'uku kwezi. Iryo yerekwa nabonye nsa nkaho narindi mu kantu k'akazu. Ako kazu nabona umenga ni nka twa tuzu tw'uduhite twa tundi. Ako kazu nabona ari akazu kari iruhande y'uruzi, kandi womenga n'akazu ka kera kakandi nyene, sinzi ukuntu mbona bivuga. Rero mbona kari gafise ikufuri indani, bisobanurwa yuko umuntu yari indani yashobora kugarira indani, kandi kakaba gafise n'ikufuri inyuma, uwuri inyuma agashobora kumwugarana. Rero sinabonye umuntu yakuguruye, ariko ico nabonye kandi ntikuguruwe gaciye muri ayo makufuri, ahubwo umuntu yakuguruye yakabomoye ako karyango. Hanyuma rero mbona mvuyeyo mbona nitegereza aho hantu ukuntu hari hameze, nitegereza n'ayo makufuri ukuntu yari yugaye. Imana nihabwa icubahiro. Bene data, umuntu arashobora kuba yari yugaranywe atabizi, kuko ibi bintu tubona mu nzozi ni iyerekwa, ni ibintu vyo mu buryo bw'impwemu. Ku murango canke mu buryo busanzwe ushaka kubona uti hari umuntu widegemvya, ariko mu buryo bw'impwemu hariho ukuntu wari usa nk'umuntu yugaraniwe ahantu. Ariko Imana yera yo mw'ijuru nishimwe, igihe kigeze umuntu arugururirwa. Nshuti yanje, nanje ndakubwire nti komera. Ushobora kubona uyu munsi umenga urugarijwe, canke urugaranywe, canke ntunabibone, ukabona ukora utwo tuntu dutoya, ariko
hariho ukuntu wugaranywe kugira ngo ntukore canke ntubone vya bindi wari ukwiye kubona. Ariko humura mw'ijuru hari Imana kandi hari ubushobozi, kandi ubwo bushobozi burasenyura burakuraho. Icy'ingenzi ni uko wewe wugururirwa. Imana ishimwe. Rero nabonye mvuye muri ako kazu, nababwiye ko kari iruhande y'uruzi, hanyuma urwo ruzi rero rurantangaza. Rwari uruzi rusa nkaho rugabuyemwo kubiri. Murabona uruzi ruriko ruramanuka gutya, hamwe parti imwe hakaba humye atamazi yarahezemwo, ariko hepfo aho muri prolongation yago amazi akaba akiri yose. Rero urumva rwari nk'uruzi rumwe mugabo rugabuyemwo ibice bibiri, hamwe amazi yakamye ahandi amazi akirimwo. Nkomeza kuraba nca nitegereza, urumva ko je nari ruhande ndiko ndabiraba. Mbona aho onye amazi yakamye, murazi iyo amazi yakamye ahantu haca haba urushangashanga. Nza mbona rero ibintu bimeze nk'amafi biri muri urwo rushanga biriko birihindukiza. Murabona udufi turiko turihindukiza muri urwo rushanga. Hanyuma nabona dusa n'udufi, ahandi nkabona umenga dusa n'utudagara, canke ngira ngo ni kubera nari nzi yuko ibintu biba mu mazi ari ivyo nyene, ariko nabona dufise irya forme y'indagara. Hanyuma ariko nza kubonamo ikindi gifi kinininya, ikindi nabona kiriko kirihindukiza muri ivyo bishanga nyene. Mbona uwundi muntu yari hagati, yasa nkaho ariko arabiraba nawe, sinamumenye ngo ninde, mugabo ico nabonye ndiko ndamubwira nti fata urwo rufi runininya, ntifata ico kinininya. Mbona aragiye aragifashe, agifashe kubera ko kiba cuzuyemwo ibishanga, ntumenya ngo ni ifi canke ni igiki. Rero nca ndamubwira ngo genda ucogeshe muri arya mazi, kuko urumva nababwiye ko urwo ruzi rwari rufisemwo parti imwe amazi yahezemwo, ariko parti yindi amazi yari akirimwo. Rero aca afata ca kindi yari afise, aca agitrampa muri ya mazi, aguma agifashe mugabo agishira muri ya mazi kugira ngo arabe. Niho rero natangara kubona ico kintu icarico. Ico kintu nca mbona ni igikoko, inyuma ni ifi, ariko aha amaja ku mutwe mbona ni ingurube. Ingurube murabibona kwa kundi k'umunwa n'ibitwi, ariko parti y'inyuma nkabona ari urufi. Ivyo rero bintu biranzazanira, ndavuga nti none iki tugiklasa hehe? Mbese hari ikintu umuntu yogikuramwo? Mbega umuntu yogikuramwo inyama? Yogikuramwo inyama iyihe? Ifi? Ingurube? Igiki? Nza mbona uwundi muntu ahagaze nko ku nkombe, nca ndamubwira nti shira uriya muntu. Uwo muntu rero amushiriye, jewe namubwiye nkaho novuga nti reka basi tuyite ko yoba ingurube, kuko urumva uko kuntu hamwe yari ifi ahandi akaba ingurube. Jewe rero naciye numva ko twoyita ko ari ingurube. Nca ndamubwira nti shira uriya muntu kumbure yokuramwo inyama z'ingurube, hakagira ico bivuyemwo. Wa muntu amushikirije, nza mbona koko ca kintu gihindutse ingurube yose, na ya parti y'ifi mbona yose icika ingurube. Mbona kicitse ikigurube kinini gishaje, ariko ubona ko ari ikigurube gishaje nyene, cakokotse nyene, kitavyibushe, cashaje nyene ukuntu. Wa muntu aca avuga ngo nta nyama ziriko, ngo gikureho ngo nta nyama ziriko.
Em, bene data n'iryo yerekwa nagomba kubabwira ry'ivyo bintu nabonye. Bene data, ndabizi murafise mpwemu yera, ndazi ko hariho abamaze gusobanukirwa. Urwo uruzi bwabwiza kuba rurimwo amazi. Uruzi rwabwiza kuba rurimwo amazi. Ariko hari aho hantu amazi yarakamye. Ariko hariho ahandi amazi akiri. Aho hantu ayo mazi yakamye rero, ico ntasobanukiwe kindi. Mbese na bwa bundi nabona bumeze nk'udufi duto duto, eske natwo nyene twari isorte y'iki gikoko nabonye kigize kuba ingurube kikongera kikagira nk'ifi? Ivyo sinabibonye kuko utwo tundi ntabwo twatujanye muri ayo mazi ngo turabe. Uretse gusa ko niyumvira nti ngira ngo natwo nyene twari utwana tumeze uko nyene, twico gikoko nyene. Reka turabe ijambo ry'Imana hariya mu gitabo co gucura intimba, igice ca mbere ku murongo wa 20. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo, Uhoraho we, niwitegereze kuko ndi mu magorwa. Amara yanje aradobangana. Umutima wanje udidagirira mu nda. Kuko nagararije birengeje. Hanze inkota iraririka. No mu nzu naho hari urupfu. Imana idutabare. Ico gikoko urumva ko cari ahantu hatamazi. Civa yanga muri vya bishanga. Urumva ni nkaho uvuga ngo umutima wanje udidagira muri jewe. Kuko nagararije birengeje. Uko kuntu amazi yakamye, atamazi ahari. Urumva harimo ukuboko kw'Imana kwakamije ico kiyaga. Kubera iki cakamye? Ni uku kuntu yavuze uyu muntu ati kuko nagararije. Ngo naragararije birengeje. Bene data, Imana idutabare cane. Hari igihe umuntu aba mu bintu ukomenga ivyo abamwo ukamenga Imana ntibibona. Ariko Imana ibibibona. Imana idutabare. Inshuti yanje uri kurankurikira aho uri hose, Satani ari ku gikorwa, ariko arakora, kandi n'ubu akomeje gukora. Abantu benshi cane ubuzima bw'agakiza bwaramaze kubavamwo, basigaye bari ahantu batagira amazi. Ni naco gituma iyo mpwemu yera atakihari, ata bushobozi bw'Imana buhari, umuntu akora mu nkomezi ziwe, akagerageza uko ashobora kose, ariko nta kintu na kimwe bivamwo. Rero ikintu gishobora kwerekana ati mbese uyu muntu arimwo Imana, arimwo iki? Nta kindi, ni ijambo ry'Imana. Ca gikoko kikiriko kiriva yanga, kubera yuko aho hantu umuntu yari ahaziga amafi, umuntu yokwibaza ngo cari ifi. Ariko hibambewe. Urumva ko atari ifi. Carahindutse ukundi. Kwa kubura amazi kwatumye kitagicitse ifi nk'uko vyari bikwiye ko kiba ifi. Ariko kubera yuko kiri muri ivyo bishanga, kikaba kiri muri ico kibanza, umuntu yovyihendako. Ni nk'uyu munsi, mwene data, nshuti yanje, ushobora kuba uri mw'ishengero, uri umuririmvyi, uri umusenzi, kandi ivyo bikorwa ukabibandanya mwuko nyene. Abantu bakavuga bati, aha none si abantu b'Imana? Si bo baba mu rusengero? Abantu b'Imana? Babona uri kurikumbagura ugira nte, bavuga bati uriya n'umuntu w'Imana. Ariko nshuti mwene data, dukeneye aya mazi. Dukeneye mpwemu yera. Dukeneye ijambo ry'Imana.
niryo ribishira habona. Niryo ribishira habona, ijuru niryo ribishira habona, umuntu Imana yo nyene niyo imusobanura. Ntuzukangwe n'ivyo ubona, ngo ubone ngo yinjiriye harya, ngo uce uvuga ngo uriya muntu ni umuntu mwiza. Vyinshi hari igihe tutabisobanukirwa kuko vyose vyinshi vyaramaze kuturengera. Ariko iri yerekwa nabonye, ico gikoko nabona umenga ni ifi, kuko cataragurika nkaho womenga ni ifi. Ariko bene data nshuti z'umusaraba, y'amazi bamaze kugishira muri y'amazi, noneho kica kiragaragara ico kirimo. Cari igikoko c'ubwoko bubiri, ifi n'ingurube. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kudakonje kandi ntubire ngira nkudahwe. Ngo ese icompa ugakonja canke ukabira. Ese icompa ukaba ifi bikamenyekana ko uba mu mazi uri ifi, canke naho ukaba ingurube bikamenyekana yuko uri ikindi gikoko cinjiye kikinjira konona urwo ruzi. Imana idutabare. Kubona warahindutse ingurube, ni ukuvuga yuko hariho ibintu vyinjiye, abadayimoni barinjiye baraguhindukiza, bituma kubera yuko uri aho hantu abantu bakakwihendako, kumbe waramaze guhindukira rwose. Mwene data nshuti y'umusaraba, uyu muntu ninde? Nomumenya gute? Oya, ariko data aramuzi. Imana idutabare. Kandi cari igifi kinini, cari kinini, kandi hari umwe n'utundi duto duto. Bisobanurwa ngo ico kinini ninde? Yesu adutabare. Ashobora kuba ari uyo muntu mukuru, ariko yaba mukuru yaba muto, raba muri uyu mukuru ntaba umukuru ngo abure n'abamukurikira. Mwese bene data nshuti z'umusaraba, umuntu wese yirabe, mbese uri mu mazi ayahe? Uri muri aya mazi yakamye asigaye bishanga gusa, n'ibikoko vyaho vyahindutse bikagira kuba ingurube, bikagira kuba ingurube n'amafi. Mbese gukama kw'aya mazi vyatewe n'iki? Niki catumye amazi yarakamye? Yesu atabare. Imana ishimwe koko hakiriho iyindi parti irimwo amazi. Kandi iyo ataba ayo mazi yandi, n'iki gikoko ntawe ari kumenya ngo mbega n'igikoko bwoko ki. Ariko Imana ishimwe, mpwemu yera agenda asobanura, agenda amenyesha. Nshuti bene data, turi muri Kristo Yesu, muze duhinduke rwose, duhinduke abana b'Imana. Mu ntango navuze ngo mbega abana b'Imana n'abakozi b'Imana batandukaniye hehe? Abana b'Imana nabogejwe mu maraso ya Yesu, bogejwe mu maraso ya Yesu bakagendera mu ijambo ry'Imana. Abo nta kwiyorobeka kuri muri bo. Oya, n'abagororotsi bajana n'Imana, bagenda bubaha Imana muri vyose. Imana idufashe. Iri jambo twasomye ngo mu gucura intimba, igice ca mbere ku murongo wa 20, ngo Uhoraho we niwitegereze kuko ndi mu magorwa. Amara yanje aradobangana, umutima wanje udidagirira mu nda, kuko nagararije birengeje. Niko biri nk'uko iki gikoko nakibonye kiko kirigaragura muri bya bishanga, niko n'uyu muntu wo mu gucura intimba yavuze. Iyo umuntu amaze guta Imana, amavuta y'Imana akamuvamwo, asigaye aba ari umugorwa. Ushobora kumubona ukamwitiranya utijya n'ifi, ariko aragowe. We nyene arabizi ko amahoro yaraheze.
amahoro yaraheze, kurya umubona ushaka kumubona ukamwitiranya, ariko yarahindutse ntakiri wa wundi. Birababaje cane ngo kuko nagararije birengeje, ariko Yesu agira imbabazi. Ndamwinginga kugira ngo akurabe andabe ntitube turi muri aba bantu. Iki gikoko nabonye ko cari kinini kandi hariho tundi dutoyi, kandi utwo dutoyi natwo two muri ayo mazi sinizera ko natwo twari tuzima, ko muri urwo rushanga hatagira amazi nta buzima buba buriyo, nta buzima buba buriyo, n'abazimu nyene baba bariyo. Yesu adutabare. Wa muntu yaca avuga ati he basi mushira uriya anye asuzume basi bapfume bakuramwo inyama, aca avuga ngo nta nyama ziriko. Iki kintu nta buzima gifise, nta n'ico bogikoza. Yesu umukunzi w'abari mw'isi atugirira imbabazi. Ibi bintu ndabivuga biteye ubwoba kandi bibabaje, kuko abantu b'Imana baraguye bava mu Mana kandi bacambaye imyambaro y'abantu b'Imana, bacambaye kuba mu ngoro y'Imana, bacambaye kuba mu bikorwa, ariko baramaze kuvayo kera. Yesu atubabarire cane. Dusome irindi jambo hariya ku murongo gucura intimba 2 ku murongo w'indwi, haravuga ngo umwami Imana yashibuye igicaniro ciwe, yazinutswe n'ahera hiwe, yatanze mu maboko y'abansi ibigo vy'ingoro z'i Siyoni, bayogoreye mu ngoro y'Uhoraho nko ku munsi mukuru washinzwe. Bayogoreye mu ngoro y'Uhoraho. Nshuti bene data, hari ibintu vyinshi cane muri iyi minsi biriko vyibonekeza mu bantu benshi basenga canke bitwa ko ari abantu b'Imana. Ugasanga umuntu akaririmba agatamba n'icuya kikabira, ari mu ngoro y'Imana, ari mu rusengero rw'Imana, hanyuma akavuga ngo bahezagiwe, ngo vyari vyashushe, ngo vyari vyagize gute. Amaraso ya Yesu Kristo bene data tubeko. Ibi ndabivuga hamwe ntinya, ahandi nkavuga nti reka ndabivuge data wo mw'ijuru ntazobimbaze. Nk'uko uyu murongo ubivuze ngo bayogoreye mu ngoro y'Uhoraho nko ku munsi mukuru washinzwe. Murabizi mu minsi mikuru ni vyiza abantu botamba bagatarika. Iyo bagiye mu minsi mikuru bakavyina bagatarika ni sawa, ariko mu ngoro y'Uhoraho, mu ngoro y'Uhoraho umuntu agafata nka kurya akora hanze akazana mu ngoro y'Uhoraho. Ngibi iri jambo ry'Imana, uryirabemwo mwene data nshuti yanje. Abandi baravuga ngo na Dawidi yaratamvye, ngo na Dawidi yaragize nte. Sindabihakanye. Hariho n'abandi mu mico yabo gutamba bakuzura mpwemu yera kandi bariko baratamba. Buriya umuntu wese afise uko yamenyereye. Nagiye nsanga culture y'ahantu hariho ukuntu igenda ifatana n'ukwizera kwabo kandi bikagenda bibafasha. Nakuze mbona abakongomani bari mu Burundi, mu Burundi hariho amasengero menshi, ariko bobo kugira ngo bafashwe cane bafise culte yabo ya après-midi, bakagenda bagasenga nk'uko iwabo bamenyereye kandi bagafashwa cane. Nagiye mbona abanyamurenge bafise ukuntu basenga, kandi naho boza iwanyu bagasenga, mana yanje mutabahaye umwanya wo gusirimba, bumva umenga hariho ahantu batashikanye.
ni culture yabo, ibyo birabafasha cyane. Ariko natwe abapentekote culture yacu ntimeze gutyo, cyane cyane culture y'u Burundi, cyane cyane abapentekote b'i Burundi turafise ukuntu Imana yatugiriye neza ukwacu, mu kuzura mpwemu yera kwacu biri mu gutekereza, mu kuhwekerera imbere y'Imana, mu kwinjira mu mpwemu mu mutima. Ariko iyo ugiye kuzana bya bindi abandi bariko baragira hariya ukashaka kuvyuzuriramo mpwemu yera, ntibishoboka. Ndiko ndababwira ngo ntibishoboka. Kubera iki? Kubera yuko hanini ibintu byose by'ivyigano usanga umenga ni imyimenyerezo, ukamenga ni gymnastique, ukamenga muriko murashusha ibitugu. Yesu adutabare. Nigeze kugenda ahantu ya bana, nigeze kugenda ahantu, hanyuma aho hantu twavuze ubutumwa, abantu banezerewe. Hanyuma rero aho hantu baca baranezerwa, bajamwo baratamba. Nanje rero wa mupantekote w'i Burundi ndatekereza, kuko navuga nti ibyo bintu je ntavyo twamenyereye, ntavyo dukora. Mugabo haheze igihe batambiye nyene hahandi nyene turiko turaheza, ca ndavuga nti abo bantu bahava bagira ngo nabakegereye. Nca ndagenda, wa muntu we ndirekura, ye maraso ya Yesu, ndirekura. Hari ukuntu mbega iyo ndirimbo agayemo yavuga ngo iki, sinzi ingene yavuga, nta n'ibyo numva, kuko abo bantu bariko barabitera batera nyene banyarutsa, nkabona tugira ngo tugasubira ngo Yesu 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 Yesu. Hanyuma ariko nyene sinagira cane ko kwibabaza, kuko nta n'ibyo nari imenyereye, nta n'ibyo nari nzi. Ariko ico bikoze naragiye ndabereka ko nanje nifatanije nabo. Ariko inshuti z'umusaraba, hari ikintu nabonye cantangaje, kandi n'ubu gikomeje kuntangaza. Mw'ijoro ry'uwo munsi Imana inyereka ibintu bitangaje. Narose mbona ahantu hari ibivunde, ikivunde mwese murabizi, bya bindi bivamwo ubuzenge. Ikivunde n'imyumbati, ya myumbati yumye. Aha ndiko ndabivuga ko batabizi, ababizi bo murabizi. N'imyumbati baba bumishije, hanyuma rero bakayisekura, baza kuyikuramwo ifu, bakayikoramwo ubugari. Rero burya buzenge iba yera, yarera. Mbona ni myinshi iri mu biroro, canke ndabona bari bayikuyeyo bayirunze ahantu. Mbona myinshi cane yera derere. Hanyuma mbona harimwo n'utundi tuntu duto duto. Mwese abagiye mu ishuri murabizi, kera twarandika kuri tableau noire, tugakoresha recre, ingwa zo kwandikisha. Murabizi ko ziyangwa zirera derere. Rero mbona muri ivyo biroro vy'intuzenya by'ibivunde, urumva ko vyarera, mbona bagiye bashiramwo n'ingwa. Urumva rero ubibona, wabona ko vyose vyarera. Hanyuma numva umuntu arambwira ngo genda ukure rujya rumogi muri ibyo bivunde, ngo genda ukureyo rujya rumogi. Ndavuga nti mw'izina rya Yesu, ntijewe nta rumogi nkorako, ntijewe ivyo nta n'ivyo nzi, nteka. Numva uwo muntu avuga ngo uvuga ngo ntavyuzi, ngo kandi wari ubirimwo. Mw'izina rya Yesu nari ndabirimwo hehe? ngo wumvuga ngo ntavyuzi kandi wari ubirimwo. Aha, ndaravuga ni Yesu mukunzi wanje, ngirira imbabazi, ngo genda ubikuremwo. Nukuvuga ngo harimwo ibivunde, harimwo na zangwa.
ariko abantu bose babibona babona ngo birera. Inshuti zanje bene data nagira ndababwire ngo nta wanse ko umuntu atamba, utambira Imana n'amahoro, ariko kenshi abadayimoni babyinyegezamwo, bakaza bagatambana namwe, bakaza bagakora ibyabo, mwebwe mukibaza ngo mwuzuye mpwemu yera. Naho shwi amaraso ya Yesu. Murabyumva bene data? Ibi ni ibyo kubera amaso cyane, ni ibyo kugaba, si ibintu byo kwiga, si ibintu byo kwiga. Nababwiye ko hariho abantu benshi bagikora kandi bakuzura mpwemu yera, ariko uze kubizana ahandi hantu batabimenyereye, d'abord babaskandarize, birabatsitaza. Ahandi naho abandi baza kubyiga nkaho ari show, kwiyerekana, sport cyangwa iki, ariko atampwemu birimo. Mu ngoro y'Imana bene data munze tugabe cyane. Aha nagomba umurongo musubiremo ngo bayogoreye mu ngoro y'Uhoraho nko ku minsi mikuru, nko ku munsi mukuru washinzwe. Yesu adutabare, tugende twiyoroheje, tugende turaba nibiki turiko turazana, mbega ibi turiko turazana byinjiza abantu mu bwami bw'Imana canke bibinjiza mu mubiri gusumba uko byo binjiza mu mpwemu. Kuko kunezererwa imbere y'Imana, abantu banezererwa kwinshi. Hariho abanezererwa bamaze kunezerwa cyane mu mutima, amosozi agatemba, banezerewe cyane, ariko amosozi agatemba. Ariko ibi bintu byo kuvuga ngo ukagenda ugatamba n'icuya kikabira, nababwiye umuntu wese na kiritire yiwe. Rero bene data, inshuti zanje, muze umuntu wese uko yahamagawe aba ariko akora. Tureke ibi bintu byo kwiga no kwigana. Ibi bintu byo kwigana bikura umuntu mu mavuta. Nanje nababwiye ingene nagiye aho hantu, kandi nabona ko twese twari dukijijwe, kuko twari tuvuye mu gikorane twese tumeze neza. Ariko avuga ngo genda ukureho rujya rumogi, ngo genda urukuremwo. Wowe urumenya gute? Muri bajya bose bariko baratamba, womenya ngo ibicafu biramaja hehe? Yesu rero adufashe, tube maso bene data. Ibya kino gihe tube maso. Iyo amazi amaze gukama, ni ukuvuga ngo Satani acaza akikikamwo. Ibiza kuhasokoroka ntibiba ari bizima. Kubera iki? Kuko amazi yakamye. Nimuze dusubire ku isoko, umuntu wese yihane bene da. Umuntu wese yihane. Aha nta muntu n'umwe ndiko ndatunga urutoki, kandi Imana imbabarire. Ntabwo ndiko ndatunga urutoki, kuko umuntu wese arimenya. Ariko nagomba ngo dusubire ku isoko, dusubire imbere y'Imana, dusubire uko twahamagawe. Umuntu wese aguma uko yahamagawe. Ubu si igihe cyo kwigana biriya no biriya na biriya na biriya. Ni igihe cy'uko umuntu agumya agakiza yakiriye, umuntu akaguma aho ahari. Kuko igikuru bene data, abantu bose bafise uko bameze. Imana ishimwe. Nabaye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Menya ingene basenga, menya ingene baja ku karago, menya ingene bimeze. Nabaye mu gihugu ciza co muri Tanzania. Menya ingene abatanzaniya bakora, ingene baririmba, ingene bagirana. Kandi kweri baranezerwa, bakanezererwa mu mpwemu, muri ya kiritire yabo kumwe n'ababarira. Jewe ngiyemwe ndiko ndigisha, sishobora kuba nogira nk'uko bagira, kuko ntabyo nshobora. Jewe ngerageza gukora nk'uko iwacu dukora, kugira ngo bikunde nanje nje mu mpwemu. Kuko iyo ntagiye mu mpwemu ntaco nobafasha. Ariko iyo ngiye mu mpwemu, naho mvuga buke buke, birabafasha, kuko bisanga bafise imitima yugurutse. Imana nihabwa icubahiro. Ariko umunsi nogenda kumera nka kurya bariko baragira, nkaza kuza ndataragurika hariya mbagira gutya, ntivyo bafasha. Kuko jewe ubwanje noba ndiko ndigana, ni nkaho noba ndiko ndakina sinema. Kristo Yesu adutabare. Rero navuye muri Tanzania mbona ingene bakora.
nzanga hano muri kino gihugu nsanga batekereje gusumba i Burundi. N'abantu batekereje, iyo buzuye mpemu yera ubona bunamye bose, ubona bose amosozi ariko ararira. Ni ukuvuga ngo banezerererwa mu mpemu, bakanezererwa muri uko gutekereza. Rero iyo babonye, tuvuge ntanga akarorero ka bene wacu abanyamurenge bakunda gusirimba, bo baratangara cyane kubona ibyo bintu abantu bariko baragira mu rusengero. Et pourtant kuri ba bandi bariko barabigira bobo n'amahoro birabuzura. Rero nagomba ngo dutandukanye bene, dutandukanye, tureke kugira ivyiganano byo kuzana biriya ngo urabizanye, uzane biriya ngo urabizanye. Umuntu wese aguma uko yahamagawe, nivyo vyiza, kandi ni vyiza kugumana akaranga kacu, navyo birafasha. Imana nihabwa icubahiro. Tugende mu rindi jambo ry'Imana, hariya muri Yobu. Tuguma hanyene mu gucura intimba, igice ca mbere 8 gushika kuri 9. 8 gushika kuri 9 haravuga ngo Yerusalemu hakoze ibyaha birengeje, nico catumye hahinduka nk'ikintu gihumanye. Abahora bahubaha bose basigaye bahakengera, kuko babonye ubwambure bwaho. Nukuri haraniha hakihisha. Ubuhumane bwaho bwashitse no ku myambaro yaho. Ntihari haribajije iby'amaherezo yaho. Nico catumye hacishwa bugufi bitangaje, ntihagire uhahumuriza. Uhoraho we, itegereze umubabaro wanje, kuko umwansi yishize hejuru. Umwami adutabare. Aha tubonye ngo hariko haravugwa kuri Yerusalemu. Yerusalemu hari hubashwe, Yerusalemu hari hafise igikundiro. Ariko kuva abisirayeli bataye Imana bagakora ibizira, ngo abahora bahubaha bace bahakengera. Nk'uko uyu munsi mwene data bahora bakubaha, bamaze kumva ibintu byose biriko biravugwa, bamaze kumva, bashobora kugukengera. Yo, Imana idutabare. Ngo ubuhumane bwaho ngo bwashitse no ku myambaro yaho. Imana idufashe. Imyambaro, agakiza, ibikorwa. Yo, ibikorwa uriko urakora nibiki? Maraso ya Yesu. Ubuhumane bwashitse ku bintu byose, ku ngeso zose, ku bintu byose. Uyu munsi ugasanga umuntu w'Imana bamuvuga ko ubusuma, bamuvuga ko ubusambanyi, bamuvuga ko ibintu byose. Imana idufashe. Muze tugaruka kuhoraho beneda. Muze tugaruke kuhoraho. Yesu n'umunyembabazi, Yesu n'umunyabuntu, Yesu n'umunyakigongwe, aratugirira imbabazi. Imana nishimwe. Turabe uwundi murongo. Uyu murongo wo gucura intimba kabiri ku murongo w'indwi, aha havuga ngo umwami Imana yashibuye igicaniro ciwe, ngo yazinutswe n'ahera hiwe. Erega nuko bimeze. Mbese mwibaza yuko iyo umuntu Imana yamaze kumuzinukwa, Imana ikaba yamaze kumukurako ubwiza bwayo, Imana ikaba yamaze kumuheba kubw'ibyaha byose akora, arashishikara akora kuko agihumeka, ariko ngo Imana irazinukwa igicaniro ciwe. Nshuti mwene data, ntibikakubeko, ntibikambeko ku mwami Imana yozinukwa igicaniro canje. Ntibikakubeko ku mwami Imana yozinukwa igicaniro cawe. Imana idufashe. Ngo umwami Imana ngo yashibuye igicaniro ciwe, ngo yazinutswe n'ahera hiwe. Data wo mwijuru atugirira imbabazi.
Em, iyi video iyo ihava iba ndende, ariko nagomba kugarukiriza ngaha, ariko nagomba kuvuga kuri wa wundi yari aziritswe muri ka kazitiro. Hari ahantu waruri Yesu agomba kukugururira kugira ngo umveyo ubone ibiriko biraba, wongere ugaruke ugire amaso y'impwemu, wongere ugaruke uhishurirwe, wongere ugaruke uvuge ubutumwa nk'ubwa mbere. Satani mubi ni watwugaranira hariya, akakugarana hariho ibyo yitwaza. Wewe uri uyu, wewe uri umwana ntubishoboye, wewe uri umugore ntiwoshaka kuvuga, wewe uri umugabo nturasengerwa, wowe umeze gutya. Hariho ahantu Satani afata abantu akabugaranirayo. Ayiwe, ariko igihe c'Imana nicagera, Data azokugururira. Kandi nk'uko iyo kufuri ryari ngo karyango kari gafise ikufuri indani, kakagira n'ikufuri inyuma. Kugira ikufuri indani bisobanurwa gute? Bisobanurwa ko wewe ubwawe ushobora kuba wariyugaranye, ukavuga ngo yango jewe ngwe kaye. Hari umuntu umwe twigeze kuganira, aratwemeza neza yuko adashaka kuvuga ubutumwa. Ngo turamubaza kubera iki? Ngo kubera ko ngo ntawansengeye. Mwami Yesu, ntihari umuntu yakubujije kugenda gushingira intahe umubanyi umuzane kuri Yesu? Hari umuntu yakubujije gushinga intahe ku kazi ubwira abantu ubutumwa bwiza? Ngo ntatumwe. Rero bisobanurwa ngo hari umuntu ashobora kwiyugarira, akiyugaranira imbere wenyene. Kandi iyo umuntu yiyugaranye wenyene, biragoye kumwugururira, kiretse ubushobozi bw'isumba byose umwami ashobora kuza akavunja uwo muryango. Haleluya! Yesu erega aratuzi, arashaka kubona imyaka umaze wicaye ngaha utariko urakora, kandi ufise ibyo gukora. Igihe c'umwami kigeze, Yesu akugururire, kandi azokugururira nawe. Yesu nashimwe. Hari abandi bugaranywe, bakamwugarana kandi bakuganiye inyuma, none kutazoshobora kwikurayo. Hari abantu bugaranwa kandi bari bafise ibyo gukora, bugaranwa kandi bari abakozi, barugaranwa. Yesu atabare umuntu wese yakugaranye, mu izina rya Yesu Data akugururire. Haleluya! Rero ndashima Yesu. Yesu iki n'igihe azotwugururira. Nawe akugururire, uhaguruke uvuge ibyo umwami yashize ku mutima wawe. Umwami Yesu Kristo agukoresha iby'ubutwari n'iby'ubuhizi, kuko tugeze mu gihe abo Data yahamagaye bose arabakoresha. Apfa kuba yaraguhamagaye. Yaraguhamagaye azogukoresha. Reka ngaruke rero kuri ba bakozi. Erega gukorera Imana, umuntu akorera Imana mu buryo bwinshi. Hari ijambo ry'Imana ryavuze ngo abantu bose, ngo ibintu byose ni abakozi bayo. Ibintu byose, c'est-à-dire harimwo abantu, harimwo ibikoko, harimwo ibiti, ngo byose Data abifizemwo ububasha kandi ashaka kubikoresha uko ashaka. Imana ishimwe. Rero kuba umukozi w'Imana, kuba ukoreshwa n'Imana ni kimwe. Twese Data adukoresha mu buryo butandukanye. Ntubona uku Yesu ariko arankoresha mu kuvuga ubutumwa bwiza. Hari uwundi Data ariko arakoresha mu kwigisha abantu, akakwigisha biriya na biriya utaruzi, kugira ngo ushobore kubikoresha mu gikorwa cyiza c'Imana. Nawe ariko arakora nk'uko umwami Imana yamutumye. Hari uwundi ariko arakora mu nzego zitandukanye. Yesu nahabwa icubahiro. Umuntu wese rero uko yahamagawe. Ariko nagenda babwire ngo abakozi bose si bo bana b'Imana. Hari abantu bariko barakora kandi batari mu gitigiri c'abazokwinjira mu ijuru. Nico gituma ndiko ndavuga nti mw'izina rya Yesu Kristo, umwami agufashe kugira ngo ukuvuga ubutumwa ubuvuge wejejwe, ukuvuga ubutumwa ubivuge waritandukanije n'icaha, ukukorera Imana ukorera Imana uri mu murongo mwiza w'Imana. Ntunezerwe no gukora gusa. Hoya. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo ntimunezerwe nuko izo mpwemu mbi zibumvira.
ngo ariko munezerwe nuko amazina yanyu haleluya ngo yanditse mu gitabo c'ubugingo. Bisobanurwa yuko hari abakora impwemu mbi zikabumvira ariko mu gitabo c'ubugingo batarimwo. Kumbure ico ndaza kugiherezako canke ndaza kukigira iyindi video kuko mbona ibaye ndende, ariko reka tugarukire ngaha. Bene data nshuti z'umusaraba, woba urimwo uvuga uti nukuri ndagowe, amazi ni jewe yaramperanye, ni jewe, uyu muntu ni jewe, amazi yaraguheranye, ubwiza bw'Imana bwaravuyemwo, yo usigaye ukorera mu mubiri, raba ingene wabaye ahantu hatagira amazi. Nuko iki gikoko ntikiribwa, ni ingurube ahandi ikaba ifi. Ico gikoko citwa ngo iki? Wabaye iki mwene data nshuti y'umusaraba? Amazi yawe yatwawe n'iki? Yesu mwami Imana dufashe. Garuka kuhoraho Imana akugirire neza, garuka kuhoraho Imana mubwire uti data uwo muntu ni jewe ndagowe, mbabarira Yesu mbabarira. Wibuka aho waguye, uwihane, ugaruke kuhoraho. Yesu arakugomba kuko agomba kukugirira neza. Yesu arakugomba, agomba kongera kuguha amavuta kwa kundi nyene wari umeze. Yesu arakugomba, aragomba kukugira umuntu, aragomba kukugira ico ukwiye kuba co, aragomba kugukuramwo ivyo bintu vyakwinjiyemwo, abo bazimu bakwinjiyemwo, abo badayimoni bakwinjiyemwo, abadayimoni b'amacakubiri, abadayimoni b'ubusambanyi, abo badayimoni bo kuba ntagondwa, abo badayimoni abo nyene bakugize icuri c'igihume kitabaho. Yesu agutunganye. Emerera Yesu, emerera Yesu, kuko niwaguma uko ntaco uzobura ico, ntaco gukuramwo, oya. Ariko Yesu wimenya ukuri ukagenda imbere y'Imana, Yesu arakugirira imbabazi. Nuko rero nuraba aho waguye mwene data, uraba ivyakugwishije, nturashika kure, k'urupfu rutarakujana, uracari kuranyumva, uracari kurumva ubutumwa bwiza hirya no hino, garuka wihane, Yesu arakugirira imbabazi. Mwami Yesu ndagushimiye ko wumva, ndagushimiye kuri ubu butumwa bwiza. Mana ndasabye kugira ngo ubwumva wese Yesu bumucikire icirore, yirabe abone uko ariko aragenda, abone uko yarari, abone aho ageze. Yesu umwugururire amaso, abone ibyo arimwo maze yihane. Urakoze kukugira neza, urakoze ndagushima kuvyumvise, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Nuko Yesu abahezagire bene data. Mwari kumwe na Françoise Habonaye. Nimero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. Kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Umwami Imana duhane umugisha namwe, amen.